zibona by the way nakunze ndamubona Kidumu Kibido ariko rabahongeza ubu numu legend numuntu ariko arapambana muziki wacu amaze imyaka myinshi cyane mu muziki reka tubivuge gutyo numuntu afise experience amaze gukora muziki w'Uburundi haramaze gufata risk cyane gufata byinshi cyane kuvyerekeye Kidumu Kibido hari abakoze umuziki kubera Kidumu Kibido kandi gushino saha bakivuka bagikunda bya muziki ni vya mitwe tuvuga nice biraryoshe kubona ko umuririmbyi uri kurakora ibikorwa ariko ugasanga abariko barabikurikirana ni babandi bari kwaravuka bavuka bakunda ibikorwa by'iwawe ibaze gendo muri 90 ariko nakuze numva Kidumu Kibido ariko ngeze muri 2026 turasuye kandi guhura turesende kandi gusangira wa muziki nahora numviriza nkikiri umwana nkivuka gushino sanda canze umviriza gushino sanda cagumviriza za ndirimbo zikiryoha zifise bwa burambe muziki nubwo ko numvuga ko ari mu ba legend dusigaranye bariko barakora neza cyane bariko barakora umuziki mwiza cyane kandi gushino sako ikora amaze gusohoka hanze y'igihugu yarasohose muri 2025 twabonye yarakoze ibiteramo byinshi cyane yaragiye mu Birigi yaragiye muri Amerika yaragiye muri Canada hose kugira sho gusikira umurozi wako umuziki yo gushino saha uracakundwa rero no munsi niyo mutumire aracaduha umunezero aracaduha vibe gushino saha go tuvuge ati Imana igume imutuzigamira nona ko kubera aracaduha umunezero umuziki n'ubuzima biracagenda neza cyane rero twakire Kidumu Kibido ndizera ko abarundi bari bamukumbuye cyane ndizera ko dusabe hari ya muri televiziyo ariko dukurikirana abacasha nimero za telefone kugira ndazi ko ari bamukumbuye cyane Kidumu karibu cyane ndizera ko n'abarundi bari kumbuye cyane 2026 ndizera ko umeze neza cyane umuryango wasize meze neza cyane hari muri Kenya umuryango n'abasize bameze neza yo ejo mu gitondo cyakare shisenga natangiye kuvugana nabo bameze neza ntangorane ugishika muri ngaha mu gisagara ca Bujumbura narijya ariko gambere ugishika ono mwaka wa 2026 nigiki wabonye cyahindutse mu gicu Burundi nigiki wakunze warukumbuye cyo nari ngumbuye ça dépend kujya cyange byose muri rusange inga zo ngaha ndazikumbura zose kuko iziri hariya aho nk'uburobe nta buhari indagara ntazihari imikeke ntayo tubona irengarenga zirahari ariko nizimeze nk'izo ngaha hariya dufise ibindi tujya byitwa sukuma wiki byitwa spinach hano washaka n'amashu yo ngaha kandi kanovera hariya n'umwembe umuhwi kanovera ko ngaha karukwako rero ni byinshi urazi ni muhira hanyo navukiye hanyo nize intango nayisumbuye rero ni byinshi imbere yuko ngenda burya kuvukira ahantu ni ikintu gikomeye ugiye ahantu ndibimera kwa kundi n'ururimi rwawe imyaka maze muri Kenya 31 mvuze igiswahili baramenya yuko bavuga igiswahili cyacu ariko abana banje bavuga icyo muri Kenya cenga avuga ico nize n'amatwi igiswahili cyitwa sanifu iki rero nico igiswahili ngoresha mu kwandika rero hanavukiye niho hariho byinshi biguma bimfatira harimo n'ururimi imico harimo n'ikiyago ira n'abarundi biwanyu kiratandukanye n'ikiyago ukora n'abanyamahanga n'amajambo mashasha y'ikirundi ndayigira ino umaze gushika ngata kwizana yone industry y'umuziki wo muri Kenya utandikaniye hehe na industry y'umuziki wa Buja Flavor oya Kenya irasumvye mu Burundi ça c'est sûr uriko raraba badusumbije iki bo hariya hari ubuzi bwinshi abaririmbyi baronga usumbya ubuzi bwinshi mu kwizegwa n'amakampani akomakomeye canke ubundi umumizisi mu bisanzwe yateza kuvuza umuziki sivyo ivyo byo makampani biza mu nyuma warishikanye ku isonga of course ayo niyo mafaranga yatwiruka inyuma
hakaba n'amafaranga turondera atatwirutse inyuma turondera tukayasanga aho hari ajewe ngiye mu makonsere mba ngiye kuyarondera ariko bavuze ngo sinyanga ngo uzo uri kumwe natwe imyaka 2 ifoto ayo nayo kurondeye ayo n'amafaranga yakurondeye yakwirutse inyuma ariko ayo nayo ilifo yuko haba hariyo force werekanye nk'imiduga 2 yarondeye kiriku imiduga yaguze imiduga ibintu yamurondeye kubera yamurondeye bien sûr niko bimeze rero muri Kenya bari kure cyane kuri ivyo bari kure hari muri babiha bene gihugu ndibabiha n'importe qui ayo ma avantage bayaha nationaux urumvikanye ariko natwebwe nka jewe nikoresha ubwene gihugu bwo mu Burundi hariho naje yaho ivyo bandekera bakavuga bati hageze kuri live umuntu nta wundi dufise tumushira hari hano badashika ugerageje kuraba umaze imyaka myinshi cyane muri office experience kandi uba muri Kenya uburambiro bufise ni cyane abakenya bigiki kuri wewe narijya ubona ko aburatanguje karaoke mu gihugu ca Kenya batari bamenyere hari mu gihugu cyawo au départ bamwe bameze nk'abamwe bamwe bo ngaha hari abaririmbyi bemera yuko kugira ngo abe umustar ndetse ko aboneka bien sûr ko yitaba telefone ngaba yishe brand agume yiyugaranye kwifunga aboneke mu ashaka isosiso atuma umuntu amuzanira na cyane rero bari bahari rero ngaje ivyo nkora barabisuzugura bavuga bati siwezi kuimba kila siku bwana kuimba kila siku ni watanichoka sasa ivyangomeje ayo mahitamo rero sasa nagize yo kuririmba buri munsi please naririmba please vyarankomeza please nacamenya ndi indirimbo zanje ziracari nkeya ariko konongereza izindi ni naho narongeye response ivuye mu bafana yuko nidushaka yuko uririmba indirimbo yundi muntu atari wawe gusa byangomeje bingomeje babandi batangiye kwifuza rero kuja kuri live imwe barabasuzugura kare wamaze kubasiga la ilaha illallah muhammadur rasulullah kidumu hari umuririmbyi aheruka kuza nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi yarasanzwe akorera ibikorwa byiwe nawe nyene muri Kenya Alvin Smith yaraje atubwira ukuntu umuziki wacu hariya anyutavuzwa cyane kiretse indirimbo ziwawe gusa bega wibaza yuko canke ubona indirimbo z'abarundi zibuziki kugira ngo nazo zibashe kuronka ukuntu zija kuvuzwa hariya muri Kenya arasomye Bibiliya hano hamwe bandika yuko bazoja mu ijuru igitigiri kirazo kiraharuye ivyo vyanditse he kidumu tubandanye reka nevoliwe sanza ari umupasiteri padiri mukuru ariko abasi mu njiri cewe somye ico kintu cyangura kwiyumvira amasengero dufise uko angana ni menshi cyambona yuko kijya giharuro cyari cifata kibanza rero ubu cyararenze igiharuro Alvin Smith yaje kubabwira afata kibanza kuko nta numwe yimiriwe ko narigeze kubona certificate kuri televiziyo ya Kenya ego avuzwa narigeze kubona ndekandi umwe yabibuganda w'umukobwa Tina Elitina haro n'imbere ya jewe narigeze kunda turaraba bari bamuzi kaja nini peut-être Alvin yabonye guyo batayumva acavuga ati nabandi bakunda guhangana ndimuze kundodobereza ko n'umugenzi we wanje ndimuze kunderanya ariko wera ko navuze iki ko igiharuro ari mfata kibanza azoshikirwa na cyane nabandanya akora ibikorwa byiza cyane yabwi cyubahiro azoshikirwa kidumu ndizera ko tuzerero cyane cyane ku byakuzana ingamu cyo Burundi abarundi baragukumbuye inyuma y'igihe kinini tubona uzunguka muri Europe kandi bedowe reka tugukeze mu mwaka uheze nibagiye
twarabonye umwigeme wiwawe cyangwa umukobwa wiwawe umupostinga uvuga ati tugiye kuronka umupilote serukira Uburundi n'umwigeme w'Uburundi n'umwigeme akora neza cyane ndibaza ko ni ikintu uri kurigisha abandi ugasanga baririmbyi bagenzi bawe two turabona afata abana babo babasha mu muziki bariko bararirimba ariko Kidumu yafashe umwanzuro wo kuvuga ati reka umwana wanje namwigishe asoba ku mupilote kubera iki Kidumu kudashira umwana wo mu muziki akamuga ati reka ashobore kumwigisha mu bindi bintu ibintu burya byamabiza mu kuyaga jewe umunsi umwe abana barambakije ti niwaheba kuririmba uzokora iki iki wari ufise nk'indoto ndababwira ndi jewe kubera ko namye ntanga indaro bashika mu gihugu ca Kenya ndifuza ko Imana yombi hoteli nini ariko ikibazo sinzi kudandaza umwe aravuga ati reka jenje kwiga ivya businessman management ubundi arambwira none papa ni giki kikubabaza vuga nikimbabaza nuko ariyo bagenzi biwanje bava mu bihugu bitandukanye muri aka karere batwenga igituma igihugu cyacu gikenye gushika natandege gifise ndi aca guma hoze hanyuma arambarira ati none nijya ari uri indege ijya mbere amubwira ndi je nuri indege ubwa mbere 14 November 1997 yari anniversaire y'umungu wanje yitwa Crispe akongira anniversaire barambwira yuko tugiye muri Ethiopia ngiri mu mugwi witwa Hot Road sasa kubera yuko ico gihe natunga passport gusa ariko sinigeze ndayishira mu mategeko ico gihe twageze Addis Ababa batugarukana kujya bagarukana imbwa nagize akanyamuneza cyane indege kandi sijewe gusa bahora ubona abajene benshi buri indege ko bifotora cyane mbone n'ikimenyetso cy'iterambere ariko barereka abandi batarayuri byoshe cyane rero avyumvise sinamenya yuko nagize imbarutso kuri we yuko ahisemwo uzoja kwiga ivy'indege basi iyo niyo yabaye imbarutso kabisa mu biganiro hariho n'undi yavuze namubariye ariko ndavuga ndiko ndajajura ndi naratangaye cyane mbonye aba infirmier muri Australia bahembwa menshi gusumbya n'abadokiteri ngaho muri Afrika we yaciye nawe naja mu byo nico gituma nonga ife tu turavuga no bimbarutso y'abantu benshi kuri televiziyo na cyane 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 agaca atangura gukurikira ivyo ndiko ndavuga why not pourquoi pas rero nibaza ko hari na byinshi ni experience abenshi cyane ugasanga aho gushira abana babo mu mashuri birevre bariga ugasanga umwana ugatsya je umwana wanje azo muririmbyi ariko Kiduma kimbwiye ati no mwana wanje jewe tegerezwa sina uko bimeze sinari ndabizi yuko jewe akazi kazohinduka ku kuririmba gusa tu wari uzi ko bizohinduka ishuri kandi abo twiganye bamvugire nabika nari mbagaza neza hanyuma hariyo amambisiyo kuko narumva yuko ijya groupe Kasave office amashuri make afise gusa nka lisansi yibayabaye bayita gute bachelor degree ariko benshi yaje bafise za masters je nibiki je biguma bihindana ivyo bagako bihindana rero navuga ndi naho no bamizisi mbicabwenge mbe mu bantu baba intellectuel mbe mu bantu bize naciye ngira igihagararo docteur Kidumu engineer Kidumu sasa rero amagume yabaye muri Nontrua yaciye anyirukana mu gihugu agiye muri Kenya kubera igihuha cyo mundu yambari turi Uvira yuko hasere ya Kenya rungika abantu Buraya nawe uti natanzwe nagarutse nga test ya 10 mu mutwe ziko jewe hasere ya Kenya kintu hari Buraya
byihuta servo warumaze kwinforma cyane haje ndagibura apatani yacu ntango rero saza kugorana kugira ngo bame passport bafe yari kiri hajya rikunda aho argo ya pistol aho ngunda kwimwesha igipara rero canja muri Kenya ye muri Kenya nabaye desi ubuzima treshe ubuzima buzimvye sana ubuzima bugoye kabisa abantu mutuzu to dushambrete navuga ndi mama yake na mama murindiriye visa yo kujiburaya ndahevye ngiye kuri yaseri icyo bamaye n'igipapuro gusa protection later iki rero nico zogira kwibaya wapi ndifuza no kugaruka nigarukire mbandanye wapi naguciriye mwaha amashure wari yaciriye mu wakangaye mboje yari yageze ko ninjira muri seconde scientifique yari ya Mukayanza orala rero biba biyapfuye nagize 3e scientifique ngiraje muri seconde biba biguye mu mazi sasa retour yo kugaruka mu Burundi itike rivaye ana hamwe muri uwo mwanya rero sasa ndiko ndiyubira kugaruka amakuru atameze neza sanga hariya so wawejeje gupfa ya no kuza kumuhamba nta nitike kabwera apana kia kabwera farias yari kabwera icumi rimwe ntajye wari ufise hana rumwe narugwasha rero acaza ikintu muri jewe yuko no tarataza hajya nyine Nairobi aronka akazi umubatere muri orchestre yego nawa mu baziste twakorana mu Burundi twisanga turi hamwe kandi cya tugira umugwi tugira ingufu nyinshi mu nyuma tuza nino tuzanye twese na leta y'ico gihe mu byo mugambi w'amahoro turavuza Bujumbura turavuza Ngozi turazunguruka ndasubira i Nairobi tugenda Dubai turonga kontra ya Dubai kumugwi cya dusambukirayo sambuse naciye nkreya iboda boda yego ariko icyumviro cyo kwikreya cyaziye nga mu Burundi ajya mu Kinindo niyo naba navyo mwamenya ariko je narigeze kubajya kwintwarane atana kimwe tuzi kwinyegeza ya system ya Michael Jackson kome ya system nawe wari wabanje kuyikorera ariko sinirata nta muntu abinzi sha ikico kintu wabameshe kuri kidumu kabisa ivyo byo kwigira amakavyo ibintu byo gukavya je nigeze ngira je gusa nariko ndarindira kuko umugwi wari wasenyuse senyuka nta vyiteguriye nategerezwa kugira repris pour mieux bien sûr ego rero candonga umuntu antumiye mu Cameroon iburi seri buri mu Birigi ijenyene yabaye ijambere ngeri iburaya fashi utemikirero ama telefone yo kwifotora twari dufise selfie wacu cyo nari kwica abantu n'amafoto kuko ariko gambe bari kumwe na Cedric Bangi bamaye visa nga kuri ambassadeur w'Irigi naciye hajya kubavunja kuri marché noir nuguru ikiyo ndi ariko hari umwanya mbora niyumvira kuna abazungu bati uronse bakumigo bakuvuga Sidoni abazungu ahora babona ati abantu bafisikiye kibazo ayo urabona filme nyinshi cyane yumvire unezegwe kwera uronse visa kuri bata hose karonda kubaza unezegwe kwera uronse visa none umuzungu aronse visa mu Burundi aranezegwa ngo kunezegwa oya sindavyibaza turafise byinshi dukwiye kuronka nk'inyigisho dutangiye ku bagore bacu bambara umushasi w'abandi bagore inzara bakamadika isusu bakamadika bose ndiko ndatukana ariko ibintu bihari ibintu bibaho bien sûr tunezereza abahungu nabo natwe tukagira kwibiki guterura iyo ni gym sport ni bon ubu namwe musigaye mutobora amatwi ubu musigaye mwambara amahereni naje naratoboye umenye wadoresa ndozo hari wadoresa kidumu ico cha visa rero naranezerewe wamenga ngiye muri ya terre promise y'abayahudi sasa kwera ko nari mvuye Dubai shise mu Birigi
akariro karagabanutse ego nari mvuye ahantu hari hashasha tawuni ziri très moderne kuzindi za kera ziburaya nangura Imana irambwira ati wahabonye uzosubira aho wavuye cyari muri jewe ariko nari mfise les amis baguma bambwira baki yapa uronka amapapier aho hari jyaye Kidumu 2003 washaka je no bangira gatatu mu baririnzi batanguye gutobora iyo nzira yo kujiburaya uravye amabano ukaraba bahaga ba Christophe nivyo acushikirwa naho kandi inzira cyitoboka vy'ukuri ubu yaratobotse yaratobotse gusa haracari ikuna kuriya bamisiye bajanye muri Canada umwe arasigaye abandi barutse kugana mu birigara abasigayeyo abamenyesha makuru bahora bakoranga barasigaye ariko wewe byagenze gute ngo ugaruke n'ukuntu zari indoto vuga ati zari indoto zo kujiburaya bese ningene wagiye warusha iki kibazo cyawe nibaza yuko nawe wojayo ocugumayo ndibaza yuko wewe uzocubaga imbere ubu sino bangigumaye arose visa fete nyumbani ariko imagine 2003 kuronka visa ibintu byari maze imisi biri mu ndoto batere blague urabona intambara ya M23 ngahi yo muri Congo ariko ndumviriza ikiganiro cyo mu Kongomani yitwa Nyamuhombeza avuga ikinyarwanda ariko yita mu Kongomani bavandimwe ibyiwacu Kongo n'amayobera umuntu baramugena kuba komanda des opérations hari muri Nord Kivu ari Kinshasa nguyo akabakozi munsi mukuru azanye bajime piana bafari pupa babusibire bakabaga imbene urazi kubera iki kujya rero natwe turonga visa nabone niko mengi wawe niko baye nawe ni bamuhaye operation muri Nord Kivu nahantu amafaranga menshi ibiki byose naratweze tagwasi ndavuga ndi ibi bintu ni atari rero natwebwe dutangure kwereka abazungu hari ibintu bisanzwe ibisanzwe sinzi uko batubona ariko uraje icyo kintu cya visa ni problem kandi sitebwe gusa n'abakongomani nako agora wimengo ni Afrika yose n'abakongomani ruko kubera ko ugerageje kuraba namuciremo Kidumu ariko sindiko ndatukana oya ugerageje kuraba generation kiragenda n'ubu umuntu usanga afise imodoka ari vehicle kera bakidumu kugira ronke imodoka byari bigoye cyane kugira ronke moto kugira gushaka icyo kintu byari bigoye cyane ibaze imagine uvuye ngaha ufise imodoka yiwawe ufise ibintu byose vyiwawe uraronse visa uragize fete uhamagaje n'abagenzi abagenzi bakibaza kuzogaruka ugambira kuri abaseze binakunze kwanza ukabaga n'inka gasho spata voyage gacugenda ugeze hari mutima ngacakubwira kandi nasanze umengo abantu benshi barundi bari hariya baravugana ko gati yana bakiya no subira yakora agenda bitse reka ronshike ndabitware ku yindi mpwemo aba president bo muri Afrika bashwanye n'abazungu igihano cya mbere ngo babimariza kandi umuntu ari iwe ngaha sivyo vuga mpwemo ugasaga umuzungu yari yumvira ati aba bantu bimye visa psychologiquement bacagana mu mutwe rero nicyo gituma n'umwirabure nawe yavuze ati najye sindi umwana muyimbaye kubera ko mutazoyimba kandi cyangwa aca ni baca aca ubuti waherayo ariko je siko vyagenze je nakoze amahitamo je suis revenu bashaka niho naciye nja mu ngorane nyinshi kuko nategeza kuza gufata famille umugore wanje yari nino tugataha kandi twatashe n'imodoka kuva ngagusha muri Kenya apana bisi imodoka naguze ya mbere ongera ko ya mbere ndavuga ndi iyi modoka nyene niyo icinshikani wanje nayo zire kandi byagenze uko nyene ivyagenze uko East Africa Community ivyo imiduga kurengana ku mipaka ni vyari bwatangure amakondisiyo ari menshi ariyo amabonde wasiga ku mupaka imodoka nayitaye kuri frontiere ya Uganda na Kenya ndayitaye ninje ku rundi ruhande ayisigiye umuntu avuga ikinyarwanda w'umuganda akora clearing arambwira ati uzocugaruka kuza kuyitora nayitaye ngaho nambwire ngo yarayiriye kandi yayiriye oya sinibuka mbora niyumvira izina
akunda kumwita kugira ngo basifume vuba waramubuze naramwibagiye hanyuma kuko ndagicaho muri izo nzira hanyuma caninjira muri Kenya ku ruhande rwa Kenya niho nicaye kwisima ndindire ko abantu bagabanuka kwidirisha rya immigration niho narose izina rya boda boda band yaje gute yaje nabonye ikinga rirengana rihetse umuntu irindi ririkurikira kumbe bakora taxi yo gutwara abantu babinjiza Uganda abandi bakabagaruka baca kuri immigration bo naciye nibwira ikintu mu mutima ndi nzokora orchestre itwa boda boda bisigura iki musique sans frontières ya sans frontières ni kweli ikora kuri frontières irengana sans frontières atabiza gusokiza yes no munsi Kidumu yatugende ariko ari na byinshi cyane yatuzaniye no munsi Kidumu aje mu gico Burundi nabaje gutembera gusa abaje no kuramusa abakunda ibikorwa byiwiwe bado bafise n'igiteramo ku munsi wa gatanu Kidumu